bateguye ikintu kivuga kubyara ku rugero. Mugabo benshi hari igihe babibaje ngo hariho abavuze ngo ni ukubyara abana benshi, mugo bisigura ko byari ko biyumvikanisha mu bantu aho abantu baba babyaye benshi, mugabo bizongera ingaruka mbi. Nabonye mucapa mwigira mukamera nk'abacapye igikoko kimwe cyitwa krokodile. Hanyuma twereka yuko icyo gikoko umwanya umwe ushobora kugikinisha kandi kikakurya. Icyo kintu ibindi nari kuvuga uyu mugabo yabikoze. Je ku bwanje icyo kiyago kirakenewe cyane, kuko iyo umwana bigiyemo ataganiriye n'umubyeyi ashobora kugira ingaruka mbi. Yakinye n'abahungu muri bimwe namwe mutayobewe, barashobora kumutera inda atabimenye. Rero numva umenga acagira ingaruka mbi, namwe murabyumva, atwaye inda akiri muto atizigamye mu buto bwiwe. Kuri amaraso ariko imenyamenya kuri muzima kandi ukomeye. Nabonye bariko barakina umugabo n'umugore, hariho akantu kanyigishije. Abagore babacokesheje cyane, bico bituma umenga mu ngo harakwiye kuba kwihangana. Ico canezereye cyane kuko babacokesheje gushikaho cyane. Birerekana rero neza ko yaba mwikigiye ingo nyinshi abakenyezi bihangana kugira bihanganye, ingo zibari nziza cyane. Muri rusangi kijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Jewe rero bukanaravye byose byanyoheye kandi byari ibintu vyigisha. Byaba ibikino bakinye ubwa mbere tutarabitahura tukabona umengo ni ibintu nyene vy'abasitari bitarimo inyigisho, ariko mu nyuma nyene uko umwanya wahera niko inyigisho zagenda ziba nyinshi. Je naravye bagikubitana udukofi kina n'aba bantu hama barahava bagwana, ariko nce nibuka hari ikintu tukimenyereye mu nkino fair play. Yes, vuga rero icyo mbona ahejeje kukamuha bakegerana bagaca bongera bakaramukanya, ubundi akakamuha bakongera bakegerana bakaramukanya. Rero naciye mbona naco cigisha, hari igihe umuntu mushwana ugaca ubona umengo mushwanye musubira no kuvugana, ariko ntazibana zidakubitana amahembe. Umuntu mushwanye utegerezwa kongera kumvikana kuko ntawe mushirana. Hama kuri ico kintu kijanye no kuja mu kwezi ku bantu barigeme, ndabizi n'ibice vyinshi n'abayigeme benshi usanga bigiyemo akabibona ari rya mbere, akabona nk'amarasaza ari rya mbere atari n'ivyo yarazi, akibaza wewe kari indwara imufashe cyangwa akanagira n'isoni zo kubivuga bibaye, ugasanga na nyina wiwe ntibimubwira. Ivyo bintu ndibaza navyone birakwiye kwigwa. Uri umwigeme mugabo mu bisanzwe nyina wiwe niwe yategerezwa kumubwira hakiri kare, akabimubwira. Wewe ibintu bizogushikira nivyagushikira uze witwara uku, ntuzugire ngo uramenje kuko nutaja mu mihango mu bisanzwe ntuzobura umwigeme. Hariho abakobwa benshi ibyo bintu babigendana atavyo bazi, ukaja usanga abakobwa baje bakenya imipira batazi n'ivyo ari byo. Kenshi iyo bashitse ku bavyeyi babo bakababaza ti mama ibi ni biki, hariho abavyeyi batababwira ati ibi mwananje bigenda gutya, bakaca banuma. Ndabashimiye cyane ko abavyigije n'abakobwa benshi bari ngaha. Imana ibaheze. Rero inyigisho nabonye muri kino gikino, nibaza ko mwaje kutwigisha ico dukwiye guhitamo mu bijanye n'ibyo dukunda kubona mu buzima, ico twokurikira cy'ukuri, tukareka kuza turakunda kwemera ibi bintu bijanye no kurabana ribi no gufatana nabi, aho umuntu aja mu buribwe abandi bakitwengera hakumuzamana. Nico je numvise muri rusange cyaba mwashatse kutwigisha. Murakoze. Nagerageje gusama akantu kandi k'inkoramutima mbere ko natuma kazamura Uburundi bwacu bukagira ishusho nziza ndetse n'umwimbu ukaniyongera n'amagara akaba meza. Uyu mukino uvuye ngaha anya bakinye ku bijanye no kubyara abana benshi, nukuri nashimye cyane uriya mwigeme yamaganye ibintu byo kubyara abana 18 byo yashatse. Abana 18 mu rugo rumwe ntaho bakwiye
y'amatongo metero kwadrato n'aba bantu bahaba uwo bashyiraho 18 batatu nabo nyene kuri benshi batatu ni benshi udafise uburyo bwo kubagaburira ni ngorane batanu hoho urumva uba warengewe nawe wubaka etaje ngo wisangize 18 wo kubaka nk'iki kigo c'amashuri nukuri kijya gikino cane muze murabandanya mugikoresha kuko hariho abantu benshi muri buno Burundi za mpanuro duhabwa n'abaganga kugira batandukanye imbyaro batavyitwararika cane kandi musanzwe muzi neza kubyara abana benshi n'amagara yawe nyene uriko urabavyara wa mukenyezi amagara yawe arahasigara hanyuma serugo nawe mu rugo ubukene burabinjira hamwe atani ikintu na kimwe usanga ucimariye none uzoronka rasiyo yabangahe ni ukuvuga 18 na mwebwe babiri abantu 20 ni biro bingaho uteka ku munsi twimbura hehe imwimbu waragabanutse ubuzi nta mushahara urengeje turonka none tuzobagaburira no kuri ico gikino jewe cankozeko cane kandi mubandanye mukwiragira intara zose uwo mugambi muwuteza imbere.